karibu sana. Fidel, ni sawa. Mzee neza. Ega nabo muze muramutse ya basi. Ega abashizi twenyene. Abashizi twenyene. Kapiteni akukuye. Kapiteni. Bora ugashimye bana basi. Basi ari mu ambassadeur yo. Desire mu ngagara. Desire mu ngagara muri sesi. Muramutse mire. Kaso gusindo muri Kongo yitwa mire. Ndabizi. Tuzora mire muri Bubanza. Muri Bubanza. Wonjo King. King. Jamabasi. Jambo. Nawe ni Diodone. Diodone. Kwa mushabe cyangwa Diodone muri Kwisi. Karundi Diodone akundi by'inkino yitwa. Nawe yo muntu zamugatongo. Ndibesha Jambo. Blaze bingo. Blaze. Bonifan. Exact. Patrick. Nagira nyamba Patrick. Wanga uravuga ngo umeze neza. N'abafika. Exact. Mistera nguyu. Ahora twumviriza ngo na telefone nawe. Ndio kwa Amerika. Mediene. Algo gatundu. Kamenge. Kosa. Wamaro ya pani. Wamaro. Wamani semeliene. Kosa. Jennifer gupire tu. Oba yego. Uramuzi? Mujana oba. Yo mugiye ko ndabamara. Meze neza. Duraje amapi. Baguhereje butatu. Bune. Ni sawa. Isaac. Sawa. Ko imwe no wera ora telefone. No wera ndamu. Ko shawa musu batania. Yara. Isaac ko kurabane. Usubiri inyuma mureke kunkoma mugume ngaho yini. Hasi shaka umuntu. Nado na masadiri bishashi. Karibu. Wamara ya kwani. Wamara. Aba ambasaderi bashasha boss. N'aba ambasadrise batare. Gomve kibebe. Hewa moyo kibebe. Gomve kibebe. Karibu kuje. Habuze boss. Kirozima. Tomedini huyo anapigana fuso. Boss mwenyewe amekashoni. Oiza kioiza. Nijega mugabo yirabura ugamwa burebure. Bwangwa rihe. Mucho mumunyeka bwangwa yo dushanje. Ero nisohoka ero. Ero je mu kigobe. Ero je mu kigobe sha. Uyu twari kumwe ari haruko. Ero. Elvire nko muzanye mu kigobe. Elvire ntawe ndabona ndamuronde. Ero mfara no mu ambassadeur rero. Yego. Turabaronde. Amahoro ni. Ni Claude Mungagara wa kabiri. Claude Mungagara. Dufise undi Claude mu Kanyosha. Mbe Claude mu Kanyosha ni yani. Ama bisi ya mugo. Karibu kandi. Yego sha Claude mbonye jana. Turaza kubabereka. Sawa. Nzene. Komera karibu shaka. Mutse kwa mwaro mwese. Yambule. Abataroka gatebe bihangane. Gusha. Bisawa. Ndeje. Lokwa mukamenge ntuzariye.
wavuga izina ry'igisagara aruritwa wa mkavuga Uri mushasha. ni mushasha Ari mucyane. ni mushasha ira niwe ira mucarama ira mukamenge gusha ira mukamenge nawe ari poteje wangire rimwe nanje zanwaguma bavuga ngo mwana giye berindira turaza feedback ari hehe kawa naraza mu telefone namande ya dismasi sawa wabonye umuntu azosohora indirimbo ngo ya PJ Classic arayite Kennedy niwe ariko arategura indirimbo ngo ya PJ Classic uyaranakura cyane uzi ko bakiri impano ya mpano yawe ntizibure tugatubiyana na Isaac kazobo wa mbere mwamwaro yariyandikishije kazobo wa nyuma na kazi ka komera rero ariko Ngani barahe. benshi ni barahera wahokonya wamwana chabandi kamwesa wanyani wamwana wamwonye kibwa Nduruziyo. Ai nduruziyo musore. Hewe udufotoreza Beatrice. No, yaberewe. uzobaserukira gute Birakwira. fresh masimbuko Daniel Oui. Umeze neza. Yego. Nawe. Yego ni bon. Karibu cyane. bakwita gute mwabaramukije wamwaro bakwita gute Mary Neri asigaye umeze neza uyu ni mushasha yego ni mushasha na muri Franco Victor Francine na unanisikiaga dadangu ukura kakako jina kyapa unacha pagina Kamenge Kibitoki kamsalimia ndio basi na sherehe na wamwana kwa kuanzika Tena babwiye muri ko muramunyora aha mwese ndabirukana mwese nda birukuni egera inyuma Divine. hapana kabande
Uriya mukobwa yitwa Divine Kabanda. Divine mama nawe. Erega mukobwa urakabandi. Yo, sinatumvise. Uyu nawe bamwita Mukurukuru. Mukurukuru. Icara. Nako ndamukanya na telefone sinayo. Karibu sana. Nawe bakwitande. Wamonye Kenny rero. Ya mpira PJ class girlfriend. Ari yiwe? Sawa. Yes. Kuchara? Asa seria cyane. Yasi go seria. Eba. Kivundurutsanyo ntarabona. Kivundurutsanyo ntaraza frere. Kivundurutsanyo ntaraza. Arasika wose arabafika. Rukumbana wapije. Merci sana. Wamwandika. Wamwaro wandike nikandika. Ono sawa wapi? Umuhagaze gato tubabarira. Umubebi wa basarihe. Okay. Tubabarire gato. Reka basi tumuvuge mu izina ngira cyahaguruka. Oya utamu atakuru. Reka sawa. Reka tubandanye. Mutama byagira. Umuvuge mu izina. Hanyuma rero ikindi naco kibandanye. Turashaka ahaguruke anadusengere kugira ibindi bibandanye twamande kugira ante kwishiruka kugira ngo tuje mu maboko y'Imana. Bana mushobora byose turagushimiye kubona twashyize muri runo rugo kuraba umuvukanyi wacu Abbas watubungabunze aho twari baje n'amaguru twese watubungabunze twashika ngaha tubanje kugushimira twashimye neza turashimiye none turasabye Mana mushobora byose aze kuba ayicubahiro aze kuba haba muri twese bw'amazina atandukanye ariko urukundo ni rumwe turasabye ururimi ruze kuvuga ariko nyine icubahiro arongoye iradiyo PJ class sinzi ko yoba yashitse hano ahaguruke tumubone hanyuma anatubwire neza nyene twese tumubone harimo n'abatari bamuzi abari bamwipfuza anaturamutse kandi natwe tunaramuramutse. Izimana igala nje umuyobozi wa PJ class FM ariko hari bakuru banje bari ngaha kuko iradiyo hari byinshi ariko twe turongoye ibijyanye n'ibiganiro mugabo harimo abashitsemo uburyo nibo nashaka ubwa mbere mu bamenye nabo nugwaruka n'abarundi nka twebwe imbere yuko ngira icyo mvuga kirenze ngaho nashaka mbaze mpagurutse umwe nababwire icari no PJ class FM uyu ngira mwese muramuzi yego David warihe David nararamukanye ndabaramukije MS turazinanye je nitwa Isaac ijwi nkama musaraza mwijoro iyo niyo ngarukarire yabyo abasirimu urumva burya birangira umaze kugira ijwi ry'abasirimu rero ndabashimiye nta byinshi bize mvuga kumbure byose tuza kubivuga hanyuma ariko ndibaza ni guhaguruka no kuramukanya murakoze. ubundi nashaka guhagurutsa kugira ngo ashobore kubaramutsa
ni Fidel nawe uvuga amazina yawe nkumbure n'akajambo ko kuramukanya hama turabandaye. Mwese yambu ndabaramukije ndagomba kubabwira yuko ndabakunda ndabashimira yuko mwashitse ngaho uyu munsi Imana ibahezagire. Reka Fidel je nditwa Fidel. Uyu ni mukuru wanje ngakeneye kandi ngira mubaravye murana ko freshera atari zo ngaha murayibona ikirundi sicisha ubundi ashika amagurutse ni Desi ni d'amour nawe ababwire abibwire benshi muramuzi ngaha uwo mutari muzi yari jewe. Murakoze cyane. Murakoze cyane amagara meza gwagiye hehe kugira ngo bigende neza. Murakoze nitwa D'amour Désiré Habonimana sanzwe ndumumenyesha makuru wa PJ Classic FM mu biganiro bibiri n'ikindi buca kizotangura vuba. Ibihari ni amagara meza na gwagiyeho urukundo gukuri. Kugira nawe nyene wiwacu Burundi yego Amakuru meze neza. Nanje nitwa Nizigimana Clovis abandi petit frère wa Kennedy. Ego murakoze turabakunda cyane. Aba boss banje nabona beretse nibo batuma nimba amatara yacitse bayagura bagashiramwo nimba igitoro cabuze nuko nimba agashahara nuko nabandi ko ndabereka. Rero ibigambi nuko dutezanye imbere twese ubwa mbere PJ Classic FM nijwi ry'umunezero no kugira tugira umunezero stress ni nyinshi ngaha kwisi kandi ntituzozivamo mugabo turaza turagacishamwo mwe tukabanezereza tukanerezererwa hasi kwari ufisa kandi kajambo yokongera ko jewe aho ngera naho nyene ariko kubera iki mwamusize arihe nuzenye gasore Delicia la Lion urumva aba bose bari kubambwira ati nukuri abana bobo baranyica no munsi ntaberetse kapitene bose bamwambwira ati kapitene de la capitale aha mu rupango hose ari abana mukunda bitwa bakesi bose bari kurambwira ati turakeneye kapitene de la capitale tumwibonere amasoko ya ana ko banezere kubona Désiré D'Amour ba Kennedy ba Isaac nukuri sinzi ukuntu mwobigenza mwo mudufasha namba byoshoboka ga telefone agafuma afata imoto wa mwara arabikora arayiriha namwebwe ba ambassadeur abantu bakurikirana ibiganiro byacu birerekana ko tudatamba twirorera turifuza ko umuryango munini umuryango tuzokoramo n'imigambi mubandanye dusenga tuongere tuze turakora umwe wese mu gisata arimwo abandanya akora ntitwumviriza radio gusa mugabo nibikorwa tuze turabikora ari ibintu bituma dutera imbere twese tuze turabikora. Rero nashaka mbanze mpereza ijambo umushinga nawe Désiré D'Amour Umugore nawe arafise ico ashikiriza. Hanyuma dushimire rero bikomeye ababiyumvire gushiraho iciyumviro cy'i radio ntivyari vyoroshe mugabo bariyumviriye iki ciyumviro nagifatiye jewe hagati nta mutahe w'amafaranga nashizemo kiretse uw'ivyiyumviro mugabo bashizemo umutahe w'amafaranga naba mumfashe nabo tubakomera amashi barakoze cyane. Ariko kandi mumfashe dukomera amashi rero mwebwe namwe kubera ko mudahari iradio yovuga ntacyo byomara.
mvuge rero ngo mwubahwe cyane muri abantu b'amateka nimwe mutuma tuvuga ubundi tuvuze twenyene twahava tukabivamwo. Mu majambo rero make inyuma yo gushima nagoma ndabamenyeshe imvo yatumye turi hano kubw'imvo nyamukuru zibiri, ariko imbere yo kuzivuga nagoma nsaba imbabazi kubona abamenyesha amakuru bose batari hano. Ntibari hano kubera ko si radio yateguye ibi bikorwa mubona biri hano, mugabo n'abarongozi b'iradio mu ntumbero yo gusezera ababene wacu basigaje ikiringo kidashikindwi mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo basubire iyo baje bava, baripfuje kugenda basi bababonye mu maso. Ubundi radio iriko irategura ibikorwa bikomaye ku buryo umunsi umwe tuzohura, tuko turipfuza ko muzohura na buri kiganiro cyose. Munsi mwahuye nabi ikiganiro cyo gutasha, uwo munsi bazotasha muri kumwe, namwebwe mutashe muri kumwe, kibi kiganiro cyakorewe mwese muhari. Ubundi munsi dutegure ku ikiganiro cya sport, ba papa utamu n'abandi baba bahari, namwe muhari bakora ikiganiro mubona ingene babigenza, bagikoreraho gice ko no ku radio kibiriraho bibe bimeze neza. Ubundi munsi kubakundana naho tuzoca dukora akantu tugikore twese turi kumwe, Tantine Jaka hari n'abandi ba expert bahari, abafise ibibazo tubibaze twishure bimeze neza cyane. Urumva rero radio yarabipanze neza cyane, ariko kandi aba bene umutahe mu radio baradusavye ko twotegura akantu gatonya ubwa mbere mu ntumbero yo kwereka abambasadere bose ko bari kumwe namwe. Uno munsi twahereye kuri Abbas, nta bintu bikomeye cyane dufise kubera ko ntitwavyiteguriye bihagije, ariko hamwe no muri bike ijambo ry'Imana riravuga ngo niwanka kumbera umwizigirwa muri bike ntuzigera umwizigirwa no muri byinshi, ariko ni waba umwizigirwa muri bike uzoba n'umwizigirwa muri byinshi. Niyo ntumbero yatumye muri bike twipfuza kwereka Abbas. Nyakubahwa murongozi, burya twari twaguhagurukije kugira ngo turamutse, burya waciye ukora n'ubundi buzi bwinshi. Ibi byose byagiye ku murongo, burya nayo guhava ndanabitanga nabi kuko Jesse nayo nyene bakurikirana. Urambara abanyakubahwa. Rero urakoze cyane. Nukuri niba kumpera amashi menshi abantu baniga. Yego. Hanyuma nkuko bisanzwe nukuri nyakubahwa Desire nawe nyene araduhaye message zitunezera kandi zitwubaka. Utaba yazishimye ni wadakoma amashi, mugu wazishimye nakoma amashi menshi. Gukenguruka na nyakubahwa uwo bita ku izina rya Kennedy. Mu gatondo namuhaye batisimu, simbatiriza nta burenganzira afise mugana ari muhaye. Nkuko bisanzwe ni wa muntu bazi ku izina rya Amerika nanje ndi hano. Nije nakubatije ndakwita mu marshal. Ni jewe nyene. Mumukomera amashi cyane kubera. Karibu yashariya muntu nyibusa muri ya muntu wo hirya. Yego turongeye gushimira kandi turongeye gukengurukira na nyakubahwa Fidel. Mumukomera amashi nawe nyene. Sa? Fidel. Oya ndashaka murondera. Nawe utangira batisi muri rimwe kuko abakirisi baguma baza buri munsi. Hanyuma tugatatu nibo bana muvyura. Urumva we yibera muri Amerika, mu Burundi burya ari mukuyibaga. Nimwumvise ikirundi ciwe. Nawe nyene mumukomera amashi. Hanyuma nukuri biraryoshe kandi birahimbaye. Umuririmbyi umwe niwe yaririmbye avuga ngo singene bibereye kuraba. Iwe singene biryoshe. Ngo none ngo icombwira mwijuru ingene bizogenda. None umuntu dukoranye ngaha ubona twoshika mwijuru turuko nyene byo. Rega PJ zoja mwijuru. PJ zoja mwijuru. Ni mwiha amashi mwese umuntu avuze iryo. Yego. Kandi turongeye n'uyu muntu ariko aradukamerega nawe nyene yakoze akazi naho atavuze. Burya aza kuvuga byinshi we hari n'igihe uzamuza gusanga turi muri Amerika kandi turi ngaha mu Burundi. Ni mu muhamashi. Be akazi namwitwa bande? Witwa? YZ.
mwavyumvise mbere inzina ryiwe riri mu Congereza YZ yego ni YZ hanyuma twongere tubandanye natwebwe abambasaderi ga burya twakoze akazi yeza haki harihe gahebe oya umviriza uri muri mudu haguruka mbere indimu nyaruka n'indimu yego biraryoshe kandi birahimbaye yego hinge tugende tubandanya tugende ku murongo umuntu urakoze nongera kahana reka nongenda baramuce kandi namwe nimwikomera amashi nukuri vraiment sinzi ngendo bivuga ndabakunda cyane yeso ndi ku radio ndumvise ingene mu telefona so ndabakunda cyane uranyumva iyo maye mu telefona ku radio vraiment biranyubaka mu mutima gusa mbura uko ndabigira mwe nkavuga Imana ibahezagire cyane so ico ngoma ndababwire nyamukuru hari ibintu byinshi tugenda twumva mugenda musaba muga ntimwibaze yuko tutavyumvirira ko cyane byose niko abakristo n'abamizirima bavuga Mungu mbere so kandi ikindi ngoma ndababwire kubona twaje ngaha twariyumviriye turaraba ingene mwabisavye ingene dushobora kubona mushobora kutubona twebwe kubera dusigaranye igihe gitonya ngaha mu Burundi nkuko Desire Damuru yabivuze so tuca turaraba tuvuga ati reka tuzoshike kuri umutama wacu nyakubahwa ngaha hariho twese dushobora guhurira tukaganira tukanama rimwe nimbaraka urumva utuntu nk'utwo kandi nkaba ndishimye kuba mwese kuba mwaheze ibyo mwari ko murakora urumva so ngoma mbwira umutama wacu yiyumve amahoro kwa kweri PJ Classic FM Sound of Happiness izwi ry'umunezero ni radio ikundana basi alisiwa murambi nantuze nyakubahwa ngaha yiyumve yuko ari mu muryango ukundana PJ Classic FM the Sound of Happiness izwi ry'umunezero ni radio ikundana gusa ico ngomba ndabasabe mwihangane ndazi n'ivyisi mukeneye biva kuri twebwe teni ba Krista n'abandi bamenyesha amakuru mugariko nitwe twabikoze n'abarongozi turavuga ati abo bose mwipfuza mugiye kubabona muzobabona kandi muzoyaga bazobayagisa kandi bizodiyo gusumbiriza kandi tugiye gukora cyane ibyo mwipfuza byose tuzabishikako nivyo nta bindi ego imipira vraiment ndaza hari abasabye udupira kare mu gatondo nari mu kiganiro cyo gutasha hariho umuntu wa telefonye aravuga ati ubu yari wewe sawa aravuga ati ngo turakeneye udupira vraiment ivyo byose ni ibintu turiko turakorerako twaravyanditse ibikenewe mugariko mwihangane urumva intambwe iragoye muga turaje imbere kari heza ego nivyo nta bindi murakoze cyane Dumvise yuko yatuzaniye umunezero niko babivuga keshi nje nari ndaneze no kubona abambasaderi bagenzi banje nkuko manda bivuga ati kundebu hama kuno munsi ndaneze no kubona mwaje gufasha basi kuko mwarumvise yuko atishoboye yaryamye nyene akanura avyuka atabona reko bw'ivyo je ntambaje mu meshi novuga no gushimira nyene radio watuzaniye no radio Isaac no bavuga ati umwanya w'abasirimu no mwanya turabasirimu tubanze twihamashi cyane hama icyo novuga je no gukengurukira Imana nyara tuzanira radio tukamenyana ha mugabo ari kindi jambo nagoma mvuge kuko je mvuze sinza gusubira kuvuga twagize uwo muryango wa ambassadeur n'abambassadriste ntitwayifashe yuko ari gutelefona gusa ngo dutashe ngo tushikize ivyiyumviro
twabifashe nk'uko ari ugufashanya. Umuambasaderi akagwara tuje kumuraba tutanze kuvuga ngo iradiyo ngo idufashe tuje kuraba umuntu agwaye. Twarabikoze hamwe twarabikoze kuri hamwe turababona bagwaye turaja kubaraba. Hari wundi yagomba gire mariage le 27 gari. Twaragize akigoro bamwe turamuterana naho twabaye bake. Twararose abambasaderi bashika kuri 10 bonyene mu bantu bose bari ngaha. Habonetse 10. Akona kamara mazi. Mubanze mwinegure. Uno musi mugende bonye yuko umuryango w'ambasaderi turi beshi. Harimo ingwiza mu rungu muri mwebwe. Mwese muri yemera. None kubera iki umuntu agize ingorane mutovuga ati dusidukana niyonka babandi hajya mujya mu jangari babona ati bwa bundi ya radio irakomeye erega tubanza kwiyanimira. Ego. Amen amanda ndashima. Amashini cy'abayongozi. Hama ndashimiye na Big Jack yaradufashije yaraterereye uyo muntu. Hama n'abamesha makuru erega namwebwe muri abantu. Turabwiye bajye ba kapitene bose ati Adria azogira mariage tumuterere. Hama ndabashimiye Imana ibahezagire mutama wagize kiyumbira cyo kuzana iradiyo. Ntacu novuga atari kugwa hamashi menshi Imana iguhezagire cyane. Yego turongeye gushima kandi turongeye gukenguru. Jesi ndenzanga niko Imana yandemye. Turavuga ndasubiremo. Yavuze ngo banyakubahwa. Hama turongeye gushima kandi. Ngo turongeye gushima kandi. Twebwe ntacyo twokwishoboza tutari kumwe n'Imana. Twebwe ntacyo twokwishoboza tutari kumwe n'uhoraho. Imbere yo gushika ngaha ni Imana yatuje imbere. Ngo ni Imana yatuje imbere. Umwe wese ntabwo yarazi ko aza gushika ngaha amahoro. Umwe wese nta numwe yarazi ko ashika ngaha. None turashimye cyane. None turashimiye Imana cyane. Jewe no namamvugira ku radio kenshi kaba. Radio cyane gose. Ariko nkipfuza kubona abantu tuba tuko turavugana. Akifuza kubona abantu baba bari kumwe baravugana. Jewe umunsi umwe mu gatondo narabisavye ku radio. Narabisavye ku radio. Ndavuga ati je ndakeneye kubona nyakubahwa umurongozi aturongoye. Barakeneye kubona nyakubahwa umurongozi aturongoye none yamubonye. None Imana yabikoze he. Erega si kubw'iwacu ni Imana yabikoze. Kubw'iwacu ni Imana yabikoze. Hama je nta byinshi novuga babimvugiye bagenzi banje. Ngo nta byinshi yavuga. Ndabashimiye cyane. Barabakengurukiye. Kandi ndashimiye n'abambasaderi n'abambasadirice bavyitaho. Kandi ngo arabashimiye cyane abambasaderi n'abambasadirice. Hama nkaba ndabakengurukiye na. Ngo arabakengurukiye cyane niyo mwafata urugendo muze mushika amahoro. Ngo nibashika muri Amerika ngo bazoshika amahoro. Muze muturamukiriza andi muvuga ati twasize abandi i Burundi bakunda radio. Muri Amerika ngo bazogerageze baze barumviriza PJ Classic hanyuma ngo baturamukirize n'abantu bari. Hama abatabonye abandi barongozi badukurira batashitse ngaha kazima tubonye nyamukuru nyakubahwa nahabwa icubahiro intebe imbere niguyeho tumukomera amashyi na Desire Damour Imana imuhezagire cyane. Na Desire Damour mwamubonye mwahora mumwumva. Ayize haki nawe arakunda kundaza ntasinziriye nukuri. Aravugwa cyane. Yo nduru yiwe. Ariko yubahwe. Ngo yubahwe cyane. Hama sinje kubarambira. Hanyuma ngo ntabarambiye. Kubera umwanya uri kuba turega tugomba gutaha. Umwanya uri kurabarega ngo bagomba gutaha. Nukuri murakoze cyane kuba muyumviriye kuza kuraba umutama basi. Ngo murakoze cyane kuza kumuraba. Imana ibongera imigisha ibaha mwakuye ibashire nk'ibindi. Ngo Imana ibongera umugisha ngo aho bakuye Imana ibongereza umugisha. Bye bye. Bye bye yaraserukiye abambasadrice bose. Nukuri babantu butubahasha nibashikire mutama basi bagende ku murongo badagirante bamushikire. Hanyuma hariyo umuambasaderi nawe yavuze ngo basha ngo abatamvyi baneza barakwirikirana n'abamenyesha makuru bavuze wa mwaro David ntibamusiba nawe ngo arafise akajambo yovuga. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu. Mbanje gushimira cyane kwisi ndayikunda cyane kandi ndakunda abambasaderi bagenzi banje ndakunda abambasadrice
nukuri ndabashimiye cyane hama ku rukundo nkuko mwasabye dukundane nkuko ari ry'umunezero ikintu cya mbere igihe twe twatanga kubona nkuko bwa mbere yabaye umutwe watwe nawe wamwara kugira ngo abambasaderi bose tumenyane wa mwana nawe ndamushimiye cyane nukuri nawe nyene n'umuntu akunda iradio kandi ndamukunda cyane hanyuma hari undi muntu akunda PJ Kasifeme yarengeje yambaye n'imayo yambaye n'umupira wa PJ ariwe Kenny nukuri mumurabe ngira muramubona Kenny nukuri je nta jambo mfise mugaje yanjyoheye kuzana PJ Classique ba Kennedy ba Fidele tuba turi kumwe na mama tuba turi kumwe ujya n'umuvyeyi wacu aba ariko aratwumviriza kandi aradukurikirana kandi aradukunda cyane none muri make cyane mu cubahiro cyanyu mumfashe kwanza dukomera abashitsi bakomeye cyane amashi cyane hanyuma mwikomera amashi y'abambasaderi n'abambasadrice hanyuma je ikintu kinini nagomba mvuge jewe navutse nk'abandi mvutse n'abandi navukiye mu bwiza kujya mbere hanyuma mvutse nk'abandi mvuka ndi muzima hanyuma ndakura ngeze muri 6e kuri Shemshere papa wanje acarapfa papa wanje apfuye cyatuba mu buzima bwo kubana na mama wanje cangira impano yo gukina umupira ngize impano yo gukina umupira baca barangomwa muri Vitaro canja gukina angira entraînement gusa n'umuntu yitwa Rama ubari muri Hollande hanyuma Rama acarambye ati urazi rero aha mu Burundi nta mahera hari tuje mu Rwanda duca tugenda mu Rwanda ncanshikira muri equipe yitwa Etincelle ndakina Etincelle rangurisha mu equipe yitwa Mukura y'Ibutare Mukura Victory Sport ndakina hanyuma ndagenda no mu equipe y'Igoma ndakina gatonyi ndagaruka mu Burundi cankina muri equipe yitwa Volontaire yo mu Kanyosha iyo equipe ndayivamo canja subira mu Rwanda muri equipe yitwa Treminus ya Majerwa ari Gikondo mvuye y'Igikondo ngarutsino muzinga na y'abasirikare ikirangomwa baca banyambika umwambaro w'igihugu jewe narambaye umwambaro w'igihugu n'igihugu ndiba ikiranzi nuko bikigoye mugabo ndazi igihugu ni twebwe kandi mwakoze kweri guserukira igihugu mukaza kuraba umuntu nka jewe nukuri jewe sinzi kuno bivuga Imana yonyene data yo mwijuru ibampera umugisha ibampezagirire kwiyumvira yuko mwe mwoshika kuri jewe mukirengagiza yuko mwoza kumfasha ndikiziga mukama gaciro nkomeye kuko ari abantu baha gaciro ikiziga murabizi twese turora tuja kumpanda umuntu yapfuye abantu baraceceka bakamuhamba niteka bakavuga amateka yiwe bakamuhamba abantu bakababara bakagira gute ariyo nabazana amashugwe ya 100,000 ya 150 bukabo ataco biri bumumarire muga muri bike nagaciro mu mpaye nkiri muzima nkifise umwuka wo kubasengera ko
abampaye amazina bose ndabazi kandi abamfashije bose ntimugire ngo mwataye mu ijuru hari Imana kandi ijambo ry'Imana rivuga ati nari gusa ntimwanyambika. Isaac yavuze ati uranika igitenge yambaye. Iki ni ikimenyetso cyiza cyane ku muntu yangiriye neza w'umuririmvyikazi yitwa Natasha la bamba la bosi kila kitu. Urumva nukuri Imana imugirire neza cyane. Ujya mu mama yarigeze kundihira amezi 5 y'inzu bagomba banyirukane. Hari abantu babizi, hari na histoire barayibonye. Hanyuma acavuga ati n'ukwezi kwa gatandatu ndagushiriyeko, aca ndihira amezi 6 mu mumpera amashi cyane. Nukuri cyane aho Natasha ari hose ibi biteramo byose amazi iminsi burya n'imigisha yacu kuko nambaye gucyanye ni kimenyetso cyuko nanje ndamukunda nkuko ujya mu petikeni yaje yambaye umupira wa PJ nuko ayikunda. Nanje umunsi nagize umupira wa PJ Classic nta wundi mwambaro wa mwaro ndazi nta wundi mwambaro zo kwambara tuzora tushanja tuumesa natwe turyoherwa twambaye PJ Classic. Nukuri Imana bahezagire, Imana bahumugisha, Imana bagirire neza cyane vuba kandi urubanza suru. Jewe rero kugira mugare rero nabyibagiye nariko ndabashimira ko mfise umunezero udasanzwe muri jewe Kennedy woraba mu mutima wanje Desire d'amour ndazi we kukunda Imana cyane kandi twese turakunda Imana aworaba mu mutima wanje umunezero mfise n'umuntu akanura jewe ntasumbye umunezero nta nubwo asumbye amahoro muri aka kanya mbuze kimwe gusa cyoza kirampumuriza gusa kinyongera amahoro cyane mugabo ndi kumwe na mwebwe byose birashoboka. Urumva je naryamye nkomeye ncanjyama nkomeye hanyuma uhageze mu ijoro mu gatondo ndakanura biranga nukuri murabona naho nokura amafime murabona ko amaso yanje akanura mwese mubona ko umengo ndiko ndababona wewe nzokubona umunsi umwe ego nzomubona. Erega Imana ikorera mu zindi nzira cyane. Ego Imana izobikora ejo mu gatondo murashobora no kuvyuka ukabona jewe ndi hajya kuri PJ Classic ndiko ndashinga intahe yanje gashika no muri BBC akavuga ati ujya muntu yari impumyi mugabo basigaye abona. Ni ibintu bisanzwe ku Mana cyane. Kandi ubumuga ndakubwire mwene data uri ngaha ubumuga ubuhebura ari uko upfuye. Aha twese twambaye umubiri jewe rashobora kuba byaranshikiye nkajyama nkomeye nkavyuka ariho abajyama bari paralize imisi yose urazi ko PJ Classic yama idushiramo akaririmbo ko gushima Imana mu gatondo no ku mugoroba niyo batanguye amakuru y'inkino urazi ko bawiriso batanguza akarimbo k'Imana ko nitwo kwishoboza twebwe tutari kumwe n'Imana niriteka mwatewe ryo kuza kundaba ni Imana uno munsi Imana yariwuzi muga twebwe nta numwe yarawuzi twagiye tubyumve jo gusa ku radio nta numwe yarabizi mugabo urumva rero ko byashitse nka campuma urumva siherezo nari yakiriye ndiha amahoro umugore aranta arigira ansigira abana ndabarera urumva ndi jenyene jewe Imana niyo wobaza ati abasi yabaye iki urumva kuno mwanya nk'aba bari muri Amerika barashaka kuntwara bambwiye ko ari umutsi wacitse bakantwara bakamvuza sinzi ko bizoshoboka muga nta kinanira Imana turi kumwe na mwebwe hari abasenzi ngaha natwe turasenga tukisengera tuzokira mu izina rya Yesu Kristo. Imana niyo nkuru nta kinanira Imana. Uno munsi ndashobora kuba ameze gutya ejo mugatangara ko bitabaye uku Imana ntimwoyemera ko ari Imana mugabo kubera meze uku ejo ari bazombora no ndi abasi asigara umu entraîneur equipe nationale asigaye muhamagara asigara umu entraîneur yarakize ugasanga biraryoshe kandi muha icubahiro Imana. None jewe nta birebire mfise ko nibutse ibyambaye ko ucu usanga ndiko ndarira kandi nafise umunezero norira kuko umaze kuhuma umugore akaguta nibibazo byinshi cyane nibibazo birebire mugabo kubera Imana itaremye ujya mugore wenyene yaremye benshi kandi sindasaza cyane ku buryo no buri demu jewe none sifise abavyeyi aba n'abavyeyi bazonkwera urabona urubanza rwa Maria rwose ruryoha gusumbya urunye none erega icyo none kera
batubwira ngo mutama ngo arondera ngo umwenyegereza ngo nambara udukwi ngo bakamunyege ngo akamugirira n'agatabi je nta gatabi nywa mugabo uzonyegereza te kuduharage mfungura nkuko mwatumpaye biraryoshe cyane kandi si bibi. Urumva rero ndabashimiye cyane nta majambo je mfise byinshi no babwira no mfise byinshi mfise umunezero uno musi udasanzwe uno musi uri hejuru nukuri kw'Imana Imana ibyumve ko ndabashimiye cyane Imana ibyumve ko ndabakengurukiye Kennedy yo musubira inyuma na Fidele jewe mutambonye mutaje kundamutsa mwari kuzoba munciye intege urumva jewe uko mbayeho undungikiye amahera 1000 muri telefone cyangwa nkactiva 500 mugabo nkavugana n'abamenyesha makuru nkamenya ibiriko birarengana kwisi. Urumva rero turabakengurukiye ukuntu muri abana beza ukuntu mwatwiyumviriye ukuntu iciyumvira umuntu yazanye PJ Classic iradio zose zo mu Burundi iradio zose ndamaze kuzivugiramo ariyo nabandamukije barambwiye ati we tora tukumva kuri ntuze kuri Buja FM cyangwa kuri Kitire muga nta radio nimwe yari bwaze kundaba mugabo PJ Classic irabikoze Imana ibahezagire Imana ibahumugisha tora twumva andi maradio ngo bagiye kugira ngo amashongo hehe na hehe icyambere nuko wanze ufasha kwanza umuntu atishoboye ugafasha imfuvyi ugafasha umuntu ari hafi yawe ego hanyuma rero mu majambo make jewe nukuri uko byagenze nuko Imana ibagire neza hanyuma abaje kudufasha no kudushigikira abavuye kure Imana ibazigame bagenda amahoro bashika amahoro abahabonye ntiribijyambere cyangwa ijya kabiri bazogaruke baze kuturamutsa bagiye muri Amerika tuzobasengere bashika amahoro umva ko batwemereye ko mu kugenda ko bazobanza tukabonana hanyuma bakabashikiriza ijambo rya nyuma hanyuma mugira amahoro ubumwe n'iterambere ni radio yacu PJ Classic tupa ndani PJ Classic tupa ndani tuza kuronka umwanya w'ifoto ya asa tukaba tubashimiye mwese kuba mwigoye mugashika hano ahubwo abari bagukingi koze murakoze cyane Imana ibahezagire. Tuzibone.